ibibazo byanyu rero ni ibi, mbega ibi by'amatora byama bitugora, hari ibimenyetso byerekana ko atazogenda neza. Nk'ayo 31 byarabonetse, nabivuze mu gifaransa, ariko mu kirundi novuga nti hari amacakubiri y'abanyapolitiki bagusanga begukira cyangwa bayoboka ivyiyumviro by'abakapitaliste, abandi begukira cyangwa bayoboka ivyiyumviro by'abasosialiste. Mu Kirundi cyangwa mu Burundi bavyita abayoboka umugwi wa Casablanca, abayoboka umugwi wa Monrovia. Abo rero ntibumvikana, nk'uko habaye abifuza kwikukira n'ingoga n'abandi bavuga bati ntiharagera. Ibibazo byanyu birasubira bikagaruka ku kibazo, mbega ibi byabaye dushikiriza nko 65 uku kuri gusohoka kurashobora gufasha abarongoye igihugu ubu gushira imbere gutwara neza no kubahana bya politiki, buri twita tolerance politiki. Twebwe nk'umugwi twishura ego kuko utamenya ibyabaye ntumenye ibyo ukosora, byagoye abandi. Uwifuza kumenya ingene twise ubwicanyi bwo mu 65 bwahitanye abahutu benshi mu gihugu, abasoda, abajandarume, abadepite, abasenateri, abakozi ba leta, twavuze tuti ico cegeranyo twaragishikirije n'amashinga amateka n'abamateka, nimurindire tuzogishikirize abatowe n'abenegihugu. Rwagasore yaragandaguwe, hari ibitabo byinshi bimaze kwandikwa n'ababirigi byerekana ababifisemo bose uruhara, baba Barundi, baba abanyamahanga. Iyo abanyamahanga igihugu kiritunganya kikarondera igihe ciza co kubiganira, nabo bose boba bafise uruhara mu kugandagura umuganwa Rudoviko Rwagasore. Hari ibindi bibazo nka bibiri no kwishura muri bikenewe. Ababona ibikorwa bya CVR uyu mugwi bifatira ubwoba, bamwe mbere bakavuga bati ubwo CVR nikorera umugwi ubwoko umwe. Ikibazo ni byiza kukibaza, ariko ndacishure ntomora. CVR izura abatura abatutsi n'abatwa. CVR yatora abashinga amateka bakenguza amateka, harimo abahutu n'abatutsi n'abatwa. Twatowe kugira ngo dukorere abarundi bose atanumwe dukuyemo. Ikigoye abarundi nakivuze nuko utanguye gukora ku 65 harabiyumvira yuko ucubayo n'ingoga ugasibira ku 88 ugasibira ku 93 utaraheza ivya mbere. Utanguye 22 ukavuga ababikoze n'ababikorewe, haravuga bati muratevye kubera hasose ukuri kubishe kumva. Ibyo rero by'ukuri kubishe kumva mwebwe n'abisha makuru ndasavye mu byumve, kujya kuri dusohora kurateye ubwoba, kuraremereye cyane cyane ababikoze bakiriho, kuraremereye cyane cyane abana babikoze batari bazi ko ababyeyi babo bavugwa muri ubwo bwicanyi. Kubera biremereye, kubera ukuri, kubera n'ikivi badusutumye gukora, ni twumve abo biremereye, tubaho umwanya wo kubyumva kugira ngo tumenye ko uko kuri ariko kuzokiza igihugu. Ikibazo ca nyuma nobwishura, mbega muri iyo myaka y'ubwicanyi muheje gushikiriza 61 65 hari abatutsi bagandaguwe, twaberetse amasanamu twita diapo. Mwabonye ko imboneza za mbere z'abahutu zagiye kurwanira kwikukira ku Burundi hanze,
ari bo bagandaguwe. Bagenzi babo mwabonye n'amazina, mwabonye ko babayeho, byerekana yuko ubwicanyi bwarondera butarondera abandi. Uwabuteguye yarazi umugambi ariko arategura. Iga 65 urongoye inama nshingamateka yaragandaguwe. Icegera ciwe ca mbere yaragandaguwe. Icegera ciwe ca kabiri yaragandaguwe. Mu nama nkenguzamateka byagenze gutyo, bahejeje abo baca kuba depute b'abahutu, kuba depute b'abatutsi b'abahutu n'abasenateri b'abahutu barabagandagura. Haca haba n'ubwicanyi buraba abakozi ba leta mu gihugu. Umunsi hageze kubyita izina, ubwo ruhusha turuhawe inama nshingamateka na nkenguzamateka, tuzobabwira dusore amategeko y'igihugu na mpuzamakungu ingene twabyise. Ikibazo ca nyuma, mbega babitegura barondera iki? Abategura ubwicanyi barondera iki? Iki kibazo sinagitebako, ariko nyina nababwire nti mu 65 mu kwezi kw'icumi bavuga ko bashatse gutebagaza umwami Mwambutsa. Shaka mutahane inkuru ikomeye muzokorerako, mwumve ko umwami Mwambutsa yaciye ahunga, kandi yahungishijwe n'abaje kwitwa kwa Mutabaye, bamucisha muri Kongo, aja i Buraya kwinyegezayo, guhungirayo. Umushikirangoma wa mbere biha Umugani Leopold yarakomeretse, nawe aja kwivuza mu Bubiligi. Murumva ko igihugu cyasigaye kidafise umwami akiramuswa, kidafise umushikirangoma wa mbere. Abasigaranye igihugu bitwa Kapitene Michel Micombero na Sibanani Artemo. Kapitene Micombero ashinzwe igisoda, Sibanani Artemo ashinzwe ubucamanza, ubutungane. Ivyakurikiye murabizi, baciye babwira umuhungu wa Mwambutsa Karoli Nizeye ati ubwo ntiwokura so wawe ko tutamubona mu gihugu. Arabikora, haciye amezi 4 n'imisi 20 asibira hakurya muri Kongo. Uwo munsi ntiyagarutse, haciye havuka Repubulika ya mbere irongowe na Kapitene Michel Micombero. Tugejeje ngaho, birakwiye kumva ko umugambi wateguwe wo gukura ubwami n'uwo kwigizayo abo batifuza ko bo twari igihugu bari kumwe. Ariko akanyuma Abatutsi barapfuye mu 65. Ego harabapfuye bishwe cyane cyane muri Muramvya, ahantu bita Busangana, imitumba yitwa Rusha. Twarakoye umwaka uheze, turaronka n'amazina y'Abatutsi bishwe n'Abahutu kubera abategetsi babo bari bizigiye bamaze kumva bapfuye. Haraba n'umurugumestre wa kera yitwa Mathias, arabagumura. Hanyuma Abahutu barica Abatutsi, n'inzu zabo baraziturira. Abasoda baca baraduga baza kwica Abahutu. Abatutsi bahurira mu kibira guhungirayo, bavuye ku mutumba umwe, ku mitumba imwe. Hanyuma bafata ingingo yo gutahira rimwe. I Muramvya, Bugarama, Busangana, Rusha harabaye ubwicanyi bwahitanye Abatutsi mu 65. Mbere twaragize Imana umwaka uheze, hari n'umusenyeri Katolika yoza abavyeyi yaje gutanga intahe muri CVR kubera yabuze abavyeyi. Umusenyeri muramuzi yitwa Musenyeri Barege Sabe. Murakoze.